Oca ngira ko nishura nuko ego muwamukoze turindira ibibazo. oya nimubandanye nta kibazo. Murakoze. Ni babiri mbona bangarutse ko hariho umwe yarahejeje kuvuga mu kanya yagarutse cyane ubwa mbere bwo ndamushimiye ko yashimiye nawe ico novuga mu ijambo rimwe nakuye nk'umuvyeyi yavuze wagira ati 2015 twariyamirije ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza mu nyuma hariho bino bikorwa vyose vyo kwerekana amabi akorwa n'ubutegetsi wagira ati none bizoguma ari ibinyene gusa igikurikira kizoba iki nico numvisemo cyane mu kibazo ciwe kandi nshimire n'undi muntu yavuze ijambo rye ryankoze ko cyane mwe yigera gutanga intahe yiwe yo muri Mukike aho yatubwira urupfu rwa Eric Save ijambo yagiye avuze nibaza ko ari akamo gakomeye twatewe twese abantu bose biyamirije ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza batwita sindumuja abantu bose n'uyu munsi bagira bati hari impinduka ikenewe mu gihugu yaduhaye ijambo rikomeye aho agira ati Save yapfuye avuga ati je ndabona ko mpfa ariko gupfa ntaco bintwaye ikizombabaza ni hamwe no wampfiriye ubusa ni hamwe no ugenda atakizokurikira nibaza ko mu kwibuka bano bantu twabuze tutanka ico twese tukwiye kugaruka ko cyane ni hamwe bugaruka ico twobabwira mbega twovuga iki ibyo byose mu kugenda baragize bati nta kundi turapfuye mugabo imusozi ibuzima turasizeho abandi bagabo kumbure bazogwana kugira ngo turonke ubutungane kumbure bazoshobora guhindura iki gihugu kano kamaramaza tuhasize bize biveho abana bacu abadukomokako abandi baze babe mu gihugu c'ubutungane nibaza ko ariho hantu hambere twese tugwiye kuguma twiyumvira igishoboka kugira ngo Uburundi bukire ndamaze igihe numviriza uriya nyene yanakaze gose uriya yatanze intahe yiwe yakaze avugira ati abantu nyene baterana imiragwe muri kino gihe ejo bari kumwe bo bambikana ibara we yagize ati hariho n'abari basindumuje ubu bahindutse abaja yavuze sinzi ko mu mwibuka ukuntu yavuze akaze cyane byankoze ko rwose igihe ariko arabivuga rero harageze aho umwe wese muri twebwe yibaza umwe wese aho yibaza ati vy'ukuri uruhara rwacu umwe wese nuruhe kugira ngo dushike kuri ubwo Burundi twipfuza ni giki turi bukore kugira ngo tuve muri ibi bintu aho abantu bamara umwanya munini baterana imitego baterana amacumu bonyene mu basangiye urugamba kurusha n'umwe yarangaje ugasanga hari abantu muri kino gihe bumvirije umwanya bavuga bariko batera icumu bagenzi babo basangiye urugamba bagorewe hamwe b'impunzi nkabo umwanya wabo ngira 99% n'uwo kugwanya mugenzi wabo kurusha umwanya baba bakoresha mu kwiyamiriza ya mabi abandanya y'umwe yatumye bahunga hari abantu basigaye bameze gutyo arico gisigaye kibaboneka ko cyane ndashaka ko iyo turiko turakora bino bintu tukabanza tukibuka ibyo twabishoboye gute iyo ntambwe dufise yajugumije ubutegetsi muri 2015 ijya ntambwe yashobotse gute kuko hari aho numva abantu bakavuga niba nabaze n'ushobora kubaza ikintu ugasanga bibwiye ngira ndababwire uyu Dieudonné bashyire turi kumwe ngaha nta kintu atazi ca 2005 ntaco woronka cabaye muri bijya bihe atazi umuntu hako agenda akubaka ibindi bintu vyiwe atazi akiha inyishu ziwe wopfumuhamagara nkabashiraho ikizuka mubaza uti mbwira hano hari ikintu atahura iki cari cashobotse gute iki cari giki hano hari biki gutyo umuntu base agafata position ku kintu azi neza ntibaze kugwana barasana abantu batabanje no kumenya ico bariko baragwanya 2015 ikintu ca mbere abantu bubakiyeko kwabaye ukubaka ubumwe bukomeye hagati y'abari imbere y'abandi twari tubizi ko atari ikintu cyo
nukuri twari tuzi neza ko bigoye ko abarundi bakorana ikintu. Hariho abanyapolitiki bari mu migambwe batavugana, iyo bavuganye baterana bahendana, ariko turagira tuti iyi manifestation nk'akarorero ngo ndabaye ikintu kimwe twahagazeko, tuti iyi manifestation twagira manifestation izobamwo aba MSD abo kwagwasa ntibabemwo izo bipfuye, tukagira manifestation izobamwo abo kwagwasa aba MSD ntibajemwo izo bipfuye. Twaragira tuti les forces politiques za mbere dufise mu gihugu muri opposition yari MSD yari FNL ya Gwasa. Twaragira tuti izo mpande zibiri zidashoboye kwitaba iyo manifestation izo bipfuye. Kugira tubishikire icyakozwe kiriho, hariho ababikoze kugira bishoboke ko izo mpande zibiri zo nyene zari zisanzwe zitavugana ariko bikunde ko zikora manifestation imwe. Kandi ikindi twanabonye abarundi bo nyene hasi ntibankana, usanga kwinubana kuri hejuru mu bakuru, ariko muze murabe ingene aba FNL n'aba MSD babanye ku Musaga, babanye mu Nyakabiga, n'ibintu atanumwe ashobora kuvyumva. Uheruka aba FNL ku rugamba bateye ku Musaga, uheruka ko ibintu vya bimwe twumgene mu kiringwa atani imyaka ngira 10 haciye, aba FNL n'abanyamusaga babana kuri hano, abantu bakava muri za Bujumbura rirare bakaba mu mihana yo ku Musaga, abandi ugasanga mu mihana yo mu Nyakabiga, bagasangira gupfa no gukira, bakarasigwa hamwe n'igipolisi n'imbonera kure, bakaza kubicira hamwe, bakagoregwa hamwe. Vyari ibintu bitangaje. Rero ico kintu twubakiye ku bwa mbere tuti nimba dukeneye ikintu gikiza igihugu kitaza gufatanya abantu, ntitukwiye kugitakaza n'umunsi n'umwe, ntitukwiye kugitakaza n'umunsi n'umwe. Ica kabiri, bamwe bose mu barideri dufise, bamwe bose mu ndongozi ziri imbere y'abandi, bamwe bose barafise aho usanga bafise intege nke, bakagira n'ahandi bafise akamaro. Ntitukwiye kwama turiko turondera intege nke za mugenzi wacu, dukwiye kwama dushira imbere kijya afise c'inguvu tumuziko, akaba arico twubakirako kugira ngo dushikire ikintu kimwe gikomeye. Aho jewe mfise intege nke murahihoza, mwibuka aho noba nkomeye, aho Reynod afise nke muhihoze, ariko dushira imbere mbega muri Reynod n'ikiki gikomeye afise, ni giki gishobora kudufasha. Aho bashiraho ishiza afise nke muhibagire, mugabo twimbiye tuti bashiraho ishiza akomeye hehe, hamwe bashiraho akomeye tuhazanye, aho kwa Reynod tukahazana, aho kwa Pacifique tukahazana, aho kwa Bob Rugurika tukahazana, tukagenda kurondera uwundi wese, uwundi murideri wese tukabashira hamwe, twubakira ku nguvu bafise kurusha intege nke tuzi ku bantu. Nta kizobuza ko dushika ahantu hakomeye, ariko abantu ntibagumiza amaso kuri faiblesse ya naka. Ninde dafise faiblesse? Ninde muri twebwe ninde yovuga ati je ndigitangaza nkozwe n'ibintu vyiza gusa? Ninde? Nta uriho. Rero twubakire kuri les forces, les faiblesses, tugende tuzihoza uri faible tumutera intege nyabuna kugira na hajya ari tumuduza. Utu tuntu menga n'utujaruzi, utu tuntu menga sinzi ingene abantu batera bamera, umwe wese avuga ati tuyigire code de conduite, tuyigire ingendo, twese tugwanye uwo muntu umwete wiwe ari uwo kugwanya mugenzi we basangiye urugamba. Ico tutagishoboye tuzogwa hasi, ico tutagishoboye nico n'umwansi aheza kubakirako. Buri umwansi aba ariko aratwumviriza buri mwanya y'ama space yose ariko arumviriza agira ati mbega kuri kijya naka ariko aravuga hajya tushobora kuhaca gute, nirashobora kumushikira, ahubwo tumukomereze hajya nyene kugira ngo ari babandanya gutera bagenzi we. Ikindi ngira ndababwire, nipfuza ko abantu bose bipfuza kubaka resistance y'u Burundi bakwiye kubaka, nukwiga inguvu na faiblesse zo bagwana. Inguvu za CNDD-FDD ziri hehe? Muri 2015 ubwo butegetsi habuze gato bwari bugiye bwo nyene bwarajugumiye nabivuze, kandi niyo mu mwivuganiye bo nyene barabikubwira ati natwe twarajugumiye. Mugabo inguvu zabo d'abord faiblesse yabo nuko abanyagihugu ntibari kumwe naho wumva biririmba umwanya wose. Iki kwereka ko batagira abanyagihugu nuko ukuntu batinya amatora y'ukuri. Ufise abanyagihugu ntutinya amatora, ariko ukuntu uko hageze amatora bubaka ibintu bituma abandi bantu batajamwe, bubaka ibintu byo kwigiza y'uwundi. Nico kimenyetso kitabesha
c'ingene abasendefte bo nyene bazi ko badafise assise populaire, barabizi ko abanyagihugu babazi, barabizi ko abanyagihugu babahaze, bakaca barondera kwiba, kunyuruza, ndayita na nyene kunyuruza iryo jwi ry'umunyagihugu, bakagyitirira batarironse canke bakamubuza ko ariserura nyene. Ico barakizi. Ikindi force yabo nayo yabaye iki? Force yabo iri muri renseignement. Igihe cyose je naganiriye n'umuntu wese avuga ngo arafise ikintu ariko arubaka, ngo arafise ikintu agomba kore cyo kugwana n'abasendefte, wibuke ko inguvu zabo za mbere ari renseignement. Wibuke ko nawe ikintu cya mbere uteza guhera ko ari renseignement nyene, uku kumenya kuronka amakuru, kukumenya iperereza. Abantu bose niyo bateguye akantu imbere yuko mwoga ikora ico kintu, baba bakimenye muri CNDD-FDD imbere yuko unagenza. Usanga mu mugwi murimwe hariho umuntu abakorera. Ils ont tellement infiltré, ndakonja mu gifaransa, n'abantu binjiye mu migwi yose, ku buryo bafise abantu babakorera mu migwi yose. Igihe twari muri manifestation, abantu babakorera babakoresheje gute? Abantu bakorera iperereza, bwa mbere bwo benshi hariho nk'abayoboka Gaston Sindimwo ico gihe muri manifestation, wasanga abo bantu ari abantu baje imbere mu makartier muri manifestation, bakaba mu bantu menga bafise umwete uhakwa kuruta n'uwabandi. Bamaze kwizigirwa, d'abord aho ico bakora iminsi yose no kuraba ni bande bari imbere muri no quartier muri manifestation, no kuvuga ni bande ba mbere hageze kubo muri manifestation tuzotumbeza ko imyambi bazonyuruzwa bazicwa ni bande. Ico nico cyambere bakora. Higira kabiri kwari ukwica ikizere umumanifestant ashobora kugirira umuleader. Wasanga aribo baca bigisha bati mbega iyi manifestation naho tuyirimwo bari yabo hejuru bari mu biki, mbega banaka bari, mbega banaka bari mu biki. Usanga CNDD-FDD irakoresha ico kintu cyo gutera amacumu umuleader wese baba batinya, bakaca bakoresha abantu womenga bari dans le groupe ariko araba infiltre. Igikorwa cyabo cyambere ico cyo gutera amacumu umuleader. Ico ntituze tucibagire n'umunsi n'umwe. Icya gatatu baca bakora ni ukugerageza ko badushiramwe imigwi, hakaba abanaka bagwana n'abanaka, hakaba bamwe bibaza ngo barasa neza imbere ya CNDD-FDD kurusha abandi. Muzokumva iyo bariko baravuga nk'ibi vyakahise, uzokumva bavuga cyane nk'ijambo abahima. Dufate nk'akarorero, bavuze abahima, hari uwundi mututsi yumvira ati nkeka abasendefte banka abatutsi b'abahima gusa ntibanka abandi batutsi. Ugiye no kubabaza abasendefte bavuze abahima ntibazi n'abahima baribo. Généralement définition y'umuhima mu basendefte n'umututsi wese avuga. Umututsi wese avuga n'umuhima. Ntabizi ko hari benshi cyane mu bibaza ko ari abahima atari abahima na gatoya. Ariko iwabo ico bita umuhima, ujya wese afata mikoro akavuga, akiyamiriza ikintu bavuga, niwe bita umuhima. Rero bazanye ivyo, harabagwa muri uwo mutego bati twebwe nkeka ari twebwe turi beza, reka turaye ko twobiyegereza. Imperuka nuko bose bavuga bati tuzobasambura mu kubagwanisha. Mwibuke nk'igihe bashaka gutwara ibwizwa shingiro rishasha mu nama nshingamateka muri 2014, nimba ntihenze umwaka, nibaza ko 2014, muri leta hari hariyo abaporona benshi. Ikintu bakoze, iporona barabanje bayigira impande zibiri ziriko ziburanira muri sentare ntahinyuzwa muri Cour supreme. Za mpande zibiri bakaca baza bagafata umwe, bagafata icegera c'umukuru w'igihugu w'ico gihe Terence Sinunguruza, bati wewe ugumye ku ruhande rwacu nta kibazo, uzoga muri icegera c'umukuru w'igihugu, ugashigikira no mugambi wacu, utureke twibandanize n'ibwizwa shingiro nta ngorane. Bakaca bagenda kundi ruhande, mwebwe mukaguma kuri twebwe mukareka ibwizwa shingiro ryacu rikarengana, ni mwebwe muzoca muba icegera c'umukuru w'igihugu. Bakamenya kubagwanisha gutyo ku buryo ibwizwa shingiro ryaciye muri leta abaporona batavuga. Abaporona ntibavuze kiriya gihe, biragenda mu nama nshingamateka. Mu nama nshingamateka niho tuzi vyahavuye biberayo. Rero muzosanga mu bihe vyinshi iyo hari ikintu bashaka kurenganisha, baragerageza hakaba impande zibiri za kugwana zo mu ruhande rumwe, zo nyene zikaneutralizanya kugira ntibavuge ku kibazo nyamukuru c'uwo mwanya. Rero bagenzi, nimba mushaka kugwana runo rugamba, ubwa mbere ni ugukira uku kwinubana, aya macakubiri, utu tuzigozigo, uku kwikekana,
ibi bintu biveho, hanyuma abantu bamenye kuba baraba iyo umuntu ariko arakoreshwa ivyo agira, uwukoreshwa n'uwo nyene aja muri iyo nzira y'uko uja kurasa rushefu, gukuraho ko tugira ikintu gifise abantu bagitwara. Ni bande bashobora kuba baruganize batagira ababatwara? Mu kirundi bavuga ngo aho hepfo haciye impehesa. Abantu bose, umugwi wose utagira abawutwara uhinduka impehesa, nta na kimwe wigera ushikako. Tudashoboye ico ntaho dushobora kugera. Icanyuma ngomba je ko nkiri kuri iki ca renseignement nagomba basaba umunsi umwe muze mukore space ijanye n'ico gusa, tuze twige ubuhinga bwose CNDD-FDD yakoresheje bw'iperereza bwo gusambura imigwi, ubuhinga ibandanya gukoresha uyu munsi, izo infiltration ingene zikora, ico kintu tuze tugifatira umwanya, abakizi bose mu batumire tuze tugikoreko, ndazi tuzohakura ivyigwa bishobora gutuma abantu batangura gukura mu bikorwa baba bariko barakora. Ariko umugwi wose uzokwihena ubwo mugwane n'aba CNDD-FDD utashize inguvu kuri ico kintu citwa renseignement, kandi arizo nguvu za CNDD-FDD, nta nahamwe uzoshobora gushika. Ku kibazo nabagijwe kijanye n'injyane zo mu karere, Guillaume ambagije mu guheza, niwe ambagije yakoresha n'ijambo vase communica, ambaza ati uko mbona bino bintu vyo mu karere, majambo avugwa hirya no hino, ingaruka bishobora kugira ku gihugu, kumbure nibaza ati acawugira ati mbega hari n'ico bifise bishobora kugira ku rugamba twebwe nyene dufise bwo kurondera kwibohora kino gihugu caboshwe kigakira. Mbega hoba hariho ingaruka z'ibi bintu, hoba hariho urufatane rwavyo n'ibihe turiko turacamwo. Ngoma ncishemwo akantu gatoyi umuntu nabonye yanditse kuri Twitter. Ndamukunda ibintu yandika, ndamukunda gose, ndazi ko afise umutima wo gukunda igihugu. Niwe yacishijemwo akantu nko gucokoza ati hariho abarundi basigaye biyicariye uyu munsi biyumvira ngo yavuze ngo M23 ngo nizoza kubakiza. Nabonye yanditse akantu kameze gutyo ndakaraba. Ico no kivuga kwiki ibintu usanga biba mu bihugu vyacu n'urufatane ruteye ubwoba. Reka nkoreshe kahise kahandi, iwacu nze kuhagabanya, ariko nkoreshe kahise kahandi. Mu myaka ya za 70 n'imyaka yakurikiye muri Mozambique hariko harondegwa, bwa mbere hari kurondera kwikukira, bamaze kwikukira haba intambara hagati ya Frelimo yatwara igihugu na Renamo yabagwanya. Uruhara rwa Nyerere muraruzi mu karere no muri Afrika muri iyi mihari yabigwanira umwidegemvyo w'ibihugu vyabo. Ugiye kuraba abagiye gufasha Frelimo kugwana muri Mozambique kugira bikure ko Renamo, harimwo abanyafrika bava mu bihugu vyinshi cyane. Muri abo hari abava mu Buganda bagenda bakagwana muri Frelimo, ab'Abanyarwanda babanyi bacu hari abagiyeyo. Abo ni busanga mu nyuma bavamwo abazoca bagwana intambara yo mu Buganda yabakijije igitugu ca Idi Amin Dada. Abo nibo bavamwo bamwe mu bagwanye izo ntambara, bahereye muri Frelimo bagwanye iz'Ubuganda, usanga mu nyuma bagwanye intambara zaje kubohora u Rwanda mu 1994. Ariko ukibiraba bwa mbere sinibaza ko Havyarimana yoba ariyumvira ati nimba hariho agasore kavuye mu ikambi y'impunzi kanaka mu Buganda kakaba kagiye kugwana muri Mozambique, ntavyo nzi ko yaronka nayo makuru. Havyarimana ntavyo nzi, sinibaza ko yashobora kuyumvira ati akanyeshuri k'imbarara kagiye kugwana muri Frelimo umunsi umwe gashobora kuzoza kubohora u Rwanda. Sindavyibaza ko yoba yaravyiyumvira, ntavyo nzi, nta makuru mfise ya renseignement y'u Rwanda y'ico gihe ngo tubone ivyo baba bararonka n'ico baba barabivugako. Mu nyuma ukaza gusanga wa musore yaragwanye hariya, yaragwanye ahandi, yaragwanye hakurikira, mu nyuma ahubwo abari waja gufasha intambara yo muri Kongo ya Kabila, ico gihugu baragikurako igitugu ca Mobutu. Rero kano karere kacu n'akarere katoroshe. Ibibazo turiko turavuga, twavuze ingene ari ibibazo usanga bifatanye. Iyi ngwara y'ihonyabwoko iri mu karere twayivuze ingene usanga iva hamwe ija handi, kava mu gihugu iki kaja no muri kiriya, kaja no muri kiriya. Ntivyo ntangaza
kwejo aba bahungu bacu bari mu mwiheburo bavuye mu Burundi bariko baricwa uko bishwe bagahungira mu makambi y'impunzi, amakambi y'impunzi barimwo atavyizigiro na bikeyi bagifise vya kazoza k'igihugu. Ejo ushobora gusanga havamwo uwuzokiza igihugu yagize izo ngendo zose za gutyo, kandi mu mwanya wa mbere bitaboneka ko ivyo bintu bishobora gushika. Nico gituma iyo ndiko ndibuka ijambo navuze muri 2015 ndaribwira Nkurunziza mw'iradiyo, naravuze nti mwebwe muriko mubona twebwe tubasaba ko haboneka amahoro mu gihugu biciye mu biganiro no kuvugana no kubaha amategeko, nta buye tubatera twebwe, nta kindi na kimwe turiko turagira, mwanka kumviriza twebwe tuvuga imvugo y'amahoro, hari umunsi muzumviriza imvugo nk'iyo mwavuze namwe y'urusasa. Narigeze kubivuga ico gihe, mwanka kumviriza twebwe turi pacifique, twebwe duca mu nzira y'amahoro, umunsi umwe muzumviriza abandi. Hari imihari yagiye irafata ibigwanisho, harabayeho Forebu yahuza abasirikare bari bahunze, harabayeho iracyariho Red Tabara n'ubu turayumva, haraho havugwa bo kwanza bampema, kumbure haravugwa n'abandi. Iyo umuntu ariko arabiraba n'ivyo mu mwanya wa mbere umenga n'ubusa, undi yambwiye ati mbega vuba cyane uwo muntu yantelefone ambaza ngo mbega uraba Red Tabara birakomeye ku buryo yoshobora kuribera igihugu. Namwishuye nti wa muntu, izi ngwano z'ibihugu uzuzitinya, igihe cyose uzobona hariho ikiroberi kikaba kiriho, naho koba ari akantu gatoyi cyane, igihe ico kiroberi kizoba kitarapfa, ntuze wihende ngo urazi iyo kizogarukira. Kenshi ibiroberi mu gufata ibihugu hazamwo izindi, ndazite consideration, ndazite izindi nyungu, ndazite ibindi bibazo bikomeye biba biri aho hantu, ku buryo cya kiroberi kidasubira kuba conyene, kidasubira kuba ubusa. Mpora numva President Ndayishimiye ariko avuga ngo yugaye imbibe n'u Rwanda, ngo kubera ngo u Rwanda ngo rwarafashije ngo Red Tabara ngo mu bitero ngo biheruka mu kwezi kwa12 k'umwaka uheze. Nkatwenga nkavuga nti mbega hamwe u Rwanda rwogira nk'ivyo Ndayishimiye ariko arakora. Ndayishimiye yafashe amabataillon 10 y'igisirikare c'u Burundi, ayarungitse muri Kongo ku rubibe, hafi y'urubibe rw'u Rwanda. Amabatayo 10 y'u Burundi agiye gufatanya na FDLR ku rubibe rw'u Rwanda. Ejo RDF nayo abasirikare b'u Rwanda boca barungika batayo 10 zigenda gufatana na Red Tabara. Hoca hakurikira iki? Hari igihe ndamwumviriza kumva ariko aravuga ibiganiro, ukumva ariko ararira, ariko arerekana ko ari wagowe, ko ari wahanzwe, abateza ingorane bo bakanuma ntibanamwishure. Ariko nimwumvira ico, batayo 10 z'igisirikare c'u Burundi ziri kumwe na FDLR ku rubibe rw'u Rwanda. Mbega batayo 10 z'u Rwanda zoja kuri hamwe na Red Tabara ku rubibe rw'u Burundi, ibintu vyoca bimera gute? Nivyo mvuga, nta bidashobora gushika muri aka karere, ntavyo twabonye, nta bidashobora gushika. Ariko umuti wacu aho uri nuko dutegereza gufatana nk'abarundi, ibibazo vyacu tukabijako nk'abarundi. Ku ruhande rwacu nko muri societe civile twama dufise izo nzira z'amahoro nyene, nk'uko wambajije yabimbajije ati bano bantu menga n'abakozi b'Imana, twebwe twama tuvuga inzira z'amahoro. Ntituzivuga ari uko tutazi bishobora gushika habaye akarenganyo. Turi mu karere ibigwanisho vyafashwe n'imigwi itandukanye kubera akarenganyo, intwaro zagiye zirasenyuka kubera ivyo. Rero ni wacu abategetsi tuguma duhanura batumva ivyo banka impanuro z'ukuri zofasha igihugu kira n'ingoga kutazumva, zizobahamagarira ivyo nyene badashaka bindi, navyo bazobibona kandi bizoza navyo bazobibona. Mpamagarira abarundi gusa kumenya gufatana, kumenya ico bashaka, kumenya guhagarara ico nyene bashaka, tugabanye kugwana hagati yacu, tugorewe hamwe, turi impunzi zimwe, duhanzwe na bimwe, duhanzwe na bamwe, tuje hamwe dusangire ugo rugamba, umwe wese mu vyo ashoboye, umwe wese mu vyo akora. Nuko murakoze, n'ivyo numva no kwishura kuri kino kibazo bagenzi banje bonyunganira.
En tout cas ico kintu muvuze kiri très important twama tuvuga tuti de toute façon n'abadede barafashe inkoho bararasa je ku bwanje nibo batera akajagari kuva za 93 96 gushika n'uno musi harageze n'igihe jewe umunsi umwe mpaka kwandika publication ngaha kuri Twitter nshaka kwandikira Ndakugarika nti none tukumenye nyene nk'umuntu yamye yonona igihugu yitwa Ndakugarika nyene genre ndakwica nta kuntu wogisova ukagira kudeta basi hama abantu bagataha ukagiha abasivile igihugu kigasubira kuba igihugu urumva Ndakugarika niba butwumva gira iyo kudeta hama ubuzima bubandanye sino abanyagihugu aba bantu mwafashe nabi muzava musanga bafashe inkoho kandi bizoherera mu masase nk'uko nawe wenyene Ndakugarika wayateye intwaro za kera nuko Rumata wombwira ukurikira ijambo ego uwakurikira iyi Fulgence sinzi ko atwumva. Fulgence mwo kugura micro hama mukatuvugisha. Nibaza ko atatwumva anatande ko twese bafata Maxime sinzi ko mutwumva mwebwe karibu. Ego ndabumva neza cyane kandi ndabaramukije ndabashimira Renaud na Rumata na Eloge mwe mwateguye ikiganiro nkongera nkashimira n'abatumire mwakoze cyane kubera iyi tariki irahambaye cyane mu buzima bw'u Burundi kanatsinda murabona abantu bitavye iyi space abarundi 800 barenga no kuvuga yuko uwo munsi bawufata nk'umunsi wo kwibuka abarundi ugwaruka rw'abarundi miyabaga bagandaguye bunyamaswa ni n'abajeje umutekano b'igihugu nkuko benshi bayivuze amatemonyage n'amafoto twabonye jewe ndabifata nkuko bisa n'ibimenyetso by'ihonyabwoko kuko benshi babigarutse ko bavuze yuko les cibles les targets ba mbere bari abatutsi harimo ama acte de génocide je niko novyumva ni icimbiro canje hanyuma ico noshima nuko ndashimiye cyane abatumire ni ryambere nja muri space nkumva abatumire bavuga ukuntu ndavyumva nanje tuvyumva kumwe yaba maître bashiraho ishize canke Pacifique nasanze umengo tuvyumva kumwe kandi bavuga ibintu vy'ubumwe vyo kuja hamwe cyane cyane je navuze nti maître bashiraho ishize yasiguye yuko ibi byabaye muri 2015 n'ahandi bishobora kuva kubera batashoboye guhana abakoze ihonyabwoko 93 nivyo naje niko ndavyumvira kubera kudahana ibyabaye 93 malgré le rapport ya ONU yo 96 yasohotse twese tuzi bishobora gutuma abo bantu bakoze ihonyabwoko 93 uwo munsi bibona ko ari abantu badakogwako bashaka gukora ibintu byose bashaka kuri iyi si bakazomenya yuko ata muntu kwisi azobahana nivyo turiko turabona gushika n'uyu munsi mu 2024 jewe rero jewe navuze nti duhiriwe duhishije dufise umwavoka bashiraho ishize numva umengo n'umwavoka ageri donc Chevrolet ashobora kudufasha mu kurondera ubutungane byaba kuvyo muri 2015 n'ivy'imbere yaho muri 93 rero duhiriwe duhishije kugira abantu bashobora guca ubwenge baza amategeko bashobora kudufasha hama Pacifique yavuze ibintu vy'uko abantu boja hamwe bakareka gucanamwo ni vyiza cyane mugabo amemeta yavuze yuko CNDD-FDD nayo izi kwefilitra amagroupe
ikaja gukira amadivision. Rero rimwe rimwe uku gucanamwo tubona uwo munsi kuri aya mayira, rimwe rimwe je nguma nibaza ikibazo, none ntibishoka yuko CNDD-FDD yamaze kwinfiltrana n'abantu bari ngaha kuri aya mayira, bigatuma abantu baca bacanamwo kubera ari iriko irateregida ibintu bimwe bimwe. Nico kibazo je niyumvira. Uti kuki? Je ndavuga nti jewe biragaragara ibintu vy'ihonyabwoko b'1993 birandaje ishinga, ndabivuga cyane. Nashyizeho association Kirazira atani kindi jejwe no kurondera ubutungane no gushikira abaho abarescape b'ihonyabwoko. Mugabo jewe ngiye nkabwira nk'umuntu je navyiboneye nari inkuze nayibayemo ndabizi. Urumva hariho ibihumbi amajana n'amajana by'abarundi bapfuye kubera abatutsi. Simuze ko abahutu batapfuye, n'abahutu barapfuye, mugabo ihonyabwoko ry'abatutsi ryarabaye mu 1993. Rero iyo ndabivuze gutyo hagacaza umuntu akavuga ngo no ngo ngiryo honyabwoko ngo siryo ngo ntiryemejwe ngo ntiryabaye. Je nkamuraba nkajavuga nti yaba ari umuntu avutse ejo bundi nawe nyene caramugira nti nimba ukiri mutoyi utabibonye birumvikana, mugabo genda ufata umwanya ubaza abavyeyi bawe, ubaza abandi bantu, usoma ibitabu umenye ibyabaye 1993, ibyabaye mu Rutegama, ibyabaye imbuye, ibyabaye Irango, ibugendana, ibukirasazi, ahantu hose mu gihugu cyose abantu bishwe, inda zigakugwa mu nda, inzoya, ibimuga, kubera bazira ko bavutse ari abatutsi. Ivyo rero ugiye kubihakana, je ncavuga nti ubye hari umuntu yagutumye kuza kubihakana kubera imvo izina ziriya, canke urumva sinovuga uri umu intellectuel rimwe rimwe birangora kumva yuko utabizi canke udashobora no kumenya ibyabaye. Rero ngaca mvuga nti bo ibi vy'amadivision tubona hirya no hino, none vyoba bivuye kuri uwo mugambwe CNDD-FDD wo urondera kudicishamwo kugira ngo abo bakoze iryo honyabwoko bagume badahanwa gushika igihe bazoshakira. Mugabo nama ntanga akarorero iminsi yose ibintu vy'ihonyabwoko ntivyibagirwa. Ntuzeye ihonyabwoko ry'abarameniye ryabaye mu 1915 ryemejwe ejo bundi, n'abuzukuru n'abuzukuruza bazotegerezwa kubikurikirana kugira ngo ihonyabwoko ry'abatutsi b'i Burundi 1993 toutar abantu bazibaronke ubutungane. Jewe rero ikibazo canje cari ico cyuko tuvuga yuko turi mu migwi, nukuraba neza abo bantu igituma ducanamwo abari bo, igituma bahakana ihonyabwoko biva kuki. Batangiye guhakana ihonyabwoko je njabona yuko umengo bariko bakurana baje barikoze. Nico gituma rero mvuga nti reka tuvugane ukuri, ture kubindyarya, kanatsinda aha n'aba intellectuel twarize ivyo nivyo utazi ushatse wo bisoma ukabimenya. Muga kwirengagiza ko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi 1993 pour moi c'est intolérable kandi uburi umunegationniste pure et simple. Naho ngejeje murakoze. Ego, merci Maxime kutwibutsa yuko CNDD-FDD ica mu banegationniste, eka nibi vya 2015 yari crime contre l'humanité avec pour moi des relents génocidaires. En tout cas wumvise ukuntu bica abantu bababwira ngo Kagame rero nacaze rero ngo bakize canke bakica abantu bakaca bababwira ngo bon bref amajambo bavuga twese turayazi turayibuka. Rumata ndihenze canke Pacifique yamanutse? Ngira yagize ingorane za connection. Ego niba twaye connection Okay. ariko kugeragaruka mu kanya. Okay. Ubonye asabye mikro ucuyimuha. Ego Nta kibazo. hari umuntu yari yasabye ijambo atari bwavuge. Oya Fulgence sinzi ko atwumva. Fulgence sinzi ko mutwumva.
Fulgence sinzi ko atwumva, sinzi ko yagize ikibazo, ubwo aje ndamubona umenga ari mu ba speakers, simbizi. Reka duhe amajambo basi abakurikira, burya turaza kongera kandi tumubaze ko twumva. Reka duhe ijambo Dr Emmanuel Nkurunziza, sinzi ko atwumva. Ndi hano ndabumva, muranyumva namwe? Ego Dr. Yego Karibu. Murakoze neza, ndabaramukije ndahaye mwiriwe n'abatumire banyu n'abandi barundi bene wacu bariko baratwumviriza. Sindabatevya, ikiganiro nari nakibonye, sinzi mugenzi wanje dusangira urugamba yakintumiyemo, hanyuma sanze kiteye hagati. Mwagize neza, byari bikenewe ko twibuka aba bantu bapfuye bariko baragerageza gusubiza ibintu mu buryo, kuko mu Kirundi bavuga ngo bambe mu Gifaransa murantunga vaut mieux tard que jamais. Aha niho ngomba guhera ku kubera kujya kwikangura abarundi abanyamigambwe abari mu ma association de la société civile bahavuye bakikangura muri 2015 bakavuga yuko barambiwe no kurongorwa na Nkurunziza ku kiringo ca gatatu. Nta kwibagira nta gutakaza umwanya n'umwe wo kubibutsa yuko iyo kuva kuri 2015 bahaguruka bakavuga bati ntitwanse gutwarwa n'ubwoko bunaka, ko n'ubundi bwari bumaze iminsi twanse gutwarwa n'abakoze ihonyabwoko. Nta ngorane twari kugira, nta 2015 abantu bari kwishwa kurya nta bijya bya tentative de coup d'état n'ibiki. Hanyuma kubera tudashobora gusubiza umwanya inyuma, le temps ne peut jamais faire marche arrière. Par contre turashobora kwikebuka kugira ngo ikibi ntigisubire kuba. Bugingo ibinda bivuze nta bibazo by'ukuri mfise, ndaje kubaza ikibazo kimwe nibaza ko coroshe kwishura inyishu yacu. Ndizeye ko bene kuba abatumizi nabonye bari nabonye mu Pacifique, je pense ndabona na maître Dieudonné Bashirayishize n'abari bo bose baje kumira ko biraje kudufasha kwisitiwa, kudufasha kumenya mbaye abantu bati aho tuva naho turi kuturaja. Ariko imbere yo kumbaza ico kibazo mu nkundire ngire ndabasangize iki kintu nifuza ko cokwa kiri mu bikorwa cyangwa mu mitima y'abagira bati turagomba ko ibintu bigenda neza mu Burundi. Ubwa mbere na mbere mpereye kuco Butare Reynolds numvise yaravutse ati yarigeze kuvunira akagohe ndakugarika, ati mbe niho urakenye none abantu bazohave bibuka yuko uri umuntu uzenye uri wo kwica gusa ntivugira ko udatanga guhereza igihugu abasivile. Ndakugarika kabuntu, c'est-à-dire en tant qu'individu, ntaco avuze ku bwanje, ntaco arengeje kubijanye no gukorera neza cyo gukorera nabi igihugu bajye batwarana, kuko numuyoboke umwe mu bategetsi bahambaye wo mu rwego witwa CNDD-FDD wamaze imyaka yababa 10 mwishamba urangwa no kuja kwibarabara ugahagarika amabus uti abatutsi cangaho gacubica abahutu ni murengara, ukaja ku mashuri nk'ibutana karoro bati abatutsi harya kugira ngo aribo bica bonyine, naho butakamema abana bari bararezwe neza bari barasenze bagatahura gutyo. Abantu nk'abo rero gucutora indongozi muri bo iba ndakugarika iba bishoke iba bikuke kurya. Bamwe muri aba batumire turi kumwe ngaha muri 2020 bavuze ngo bareka ngo ndayishimiye bariste ntitumucangira ngo tumuha akanya tumuhe ngo une chance ko turabe ko yoza arusha Nkurunziza. Aho niho nifuze yuko tuviri buzimu tukavyibura. Dans le monde entier, Baye Maxime, que je salue au départ, je vais dire au passage, ati nabonye ko arimo abantu bize ngaha muri abantu muzi histoire du monde ingene yagenze. Isi nzima nta na hamwe des criminels de la trempe du CNDD, kuvuga bicanyi karuhariwe bahawe n'ihonyabwoko bahindutse bagacika abarongozi bazima. Par contre isi yuzuyemo abantu batanguye neza bakarangiza nabi. Ibi rero ndabivuze kugira ngo ntitwimena amaso, keretse twaba twaje ngaho kugira ngo duhendane, kwizera yuko muhava mukosora, donc améliorer la gouvernance turongowe na des criminels contre l'humanité impunis et impénitents. Nifuza ko no kwihenda b'abafaransa ati j'aimerais me tromper, ariko nosaba Imana yuko mu myaka 5 à la veille d'autres élections canke mu mwaka uza à la veille de la commémoration du 12 décembre tutisanga turiko dusubiramo ibi, kubera vous risquez, si vous continuez de la sorte, vous risquez de miser sur le mauvais cheval, malheureusement sachant que c'est le mauvais cheval. Abandi bihenda batazi ko bihenze. Nico gituma
dutandukanye mutandukanye abanyapolitike jesi nimo je ndwana hagati y'akazi na muntu ngwanyeho nyabwoko tandukanye la lutte pour la gouvernance les luttes politiques d'une part na la lutte contre le plus jamais ça il ne faudrait pas que mu Burundi ikizira handi duhereye kwirebo mu Rwanda no kuvuga ko wakozeho nyabwoko akomerwa amashi asabwa n'aba animateurs ba space asabwa na les organisations respectables et respectées comme za je sais pas moi Human Rights Watch za Amnesty International n'ibindi ngo turabasabye ko mwameliora oh non sans cela ou plutôt si c'est cela pourquoi est-ce que les ITRE et compagnie babaye chassés pourquoi est-ce que le MRND devenu MRNDD a été démantelé et banni au Rwanda n'ibindi je me permets d'insister kuko ndico mbona ahanje gihanza abarundi bifuza ko igihugu gitera imbere kibaho mu mahoro nuko nous misons sur les mauvais chevaux tubona ko les mauvais chevaux nous procédons comme si gutwagwa na un génocidaire identifié par les Nations Unies ari la chose la plus normale que ce soit la démocratie nico gituma nifuza yuko à la fin nja kubaza abantu kijanye nico akandi gatonye ubusa nifuza kuvuga kajanye na cyane n'itariki ndazi ko nasanze ikiganiro mwagitanguye ariko nifuza gusubira gushimikira revesuri encore un certain nombre de choses kubona ibyabaye muri 2015 kuri iryo tariki harashwe amakambi yo kumusaga canke mu Ngagara canke mugabo za nteko zuzuyemwo babandi bakuriho nyabwoko b'abasentete n'abaparipehutu murakunda kubibagira baca basimba rohero bagasimba bahita ngo cyahandi Kamesa niho hari beaucoup plus proche Kenya kabiri kagenda mu nyaka kubera bazi yuko hari ikaguri y'abatutsi pourquoi est-ce que tutobanza tukasigura neza yuko kuvuga ngo amakartier agwiriyemwe abagwanije ikiringo ca Nkurunziza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cagwiranijwe n'igisagara cose ayo makartier atatu arya bahamye yaragwiriyemwe iki abatutsi niyo continuité il faut oser appeler le chat par son nom tant et aussi longtemps que tuzobana yadukikiriza ngo adakundwa n'ubutegetsi kandi tuzi ko ubutegetsi bwahawe niho nyabwoko atakinje bitwaza atari kuvuga yuko umututsi ari we ntambwe contre la démocratie ivyo duhereye ku bantu bamurikiwe bitwa canke bari animé d'une bonne intention ivyo bidatomowe Albert Camus aurait tort d'avoir dit que mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde ico kikaba kimi ca kabiri nifuza gutanga akarorero na ntaryo ndazi ko abahutu bishwe bariko baragwanya ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza lequel kiringo lequel manda kujya mu bizi yari aussi illégitime que les deux précédents kuko ntago catera gutwabana un génocidaire identifié ariko nukwibutsa abo biteza utunyoni ngo abatutsi bahirwa cyangwa bagomba guhonywa ndatanga na ntajya akarorero ka feu Ildefonse Nkeramihigo je pense journaliste là abantu bari mwibarabara abantu basanzwe iyo basanzwe bari mu bwoko atari ubw'abatutsi nta namwe barimbuye umuryango kurya ça c'est un exemple parmi tant d'autres enfin kugira ngo rero ngende mbaza kuko 2015 ntiyari kubayo ataba harabaye 2005 yahaye accession au pouvoir des génocidaires identifiés par les Nations Unies abo nabo bakaba baidentifié parce que c'était une création le CNDD au départ CNDD-FDD au départ CNDD yabaye mis sur pied par le Frodebu lequel Frodebu yabaye reconnu par une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU ko yakoreye génocide abatutsi bo mu Burundi mu 1993 alors ma question est bien simple nifuza ko tuvuga tubyumvikanye ko kazo bizotuma tumenya abagwanya n'abashishitira n'abatinya kuri ubu n'ibindi les 3 ou les 4 les 5 invités umuntu abari mu bambarize umwe wese avuga si oui ou non pour lui le CNDD FDD na sewaye ba Frodebu barakoze oui ou non ihonyabwoko contre abatutsi mu 1993 no minsi yakurikiye kujya byanditswe mu cegeranyo ca Nations Unies rapport tuzi ntigo ndasubiramo SBA 1996 ba 682 ikinda gikoze nimaka kubera aba ba invité bose muri monitoring quotidien ngira depuis 2001 j'en connais qui n'ont jamais osé écrire qu'il y a eu génocide contre les Tutsis c'est le moment tugira amahoro murakoze reka dufate undi muntu ubwo baraza kwishurira hamwe kuko mbona benshi ko hasa amajambo
sivyo Ray ego kandi tugiriye nosaba abantu ntibarenze 3 minutes vraiment mwaba mukoze kugira okay abashitsi bacu bashobore kubishura kandi ntitubarengera umwanya nk'ubu Pacifique nari namubwiye ko tuza kumara amasaha 3 gusa. Murabona ko twayarengeje kandi subuhizi kwama turenza amasaha. Donc munyemerere abaza kupoza ama question ntimurandire na gatoyi nyene aller droit au but hama dushobore guproceda kwishura ku ma question. Murakoze cyane gose. rakoze reka dufate niyo Clo sinzi ko atwumva Oui, ndabumva. ego karibu Murakoze. D'abord nagira ntangure gukura ubwatsi kuri aba kwibuka abantu batwitangiye. Je ngira ngende directement au but comme vous l'avez demandé. Euh, je ndi umuntu hari muri ibyo bita diaspora entre guillemets. Igihe haba manifestation, twebwe twaba muri Canada et on a beaucoup soutenu les manifestations zabaye. Je nibaza yuko même aujourd'hui on ne devrait pas kuvuga manifestation au passé kuko mvuye i Kigali twarahuye n'abantu bagize manifestation uravye mu maso urabona ko bakiri des manifestants. Mwashaka iyo manifestation yabaye i Bujumbura mugabo navuga ko yabaye aussi dans les yo muri Montréal aussi parce que twari kumwe nabo. Icyo nashaka rero kuvuga uno munsi pour rendre hommage kuri abo bana canke si abana gusa kuko n'aba Pacifique naragize occasion yo guhura na Pacifique Montréal, si abana gusa donc abantu bagize manifestation. Si on veut vraiment rendre hommage à ces gens-là, twebwe turi hanze nibaza ko dukwiye kuraba ingene twikora ko tugafasha abo abasigaye. Hariho abari mu makambi yo mu Rwanda, hari abari mu Buganda. Cyane cyane twebwe twari novuga twari bien anti kuko twari hanze. Igihe duhaguruka tugafasha abo bana tugafasha aba Pacifique, nibaza ko dufise une responsabilité morale yo kutabareka bajya abantu, ko dukwiye guhaguruka tukabandanya kuko manifestation ntirahera kujya Pacifique ko rayivuga n'abandi bariko barayivuga bose. Icyo nshaka kuvuga nga nuko Friday yabivuze gatoyi, je nashaka ndabishimikire kuko on est capable. Igihe muri 2015 duhaguruka Pacifique arabizi n'abandi bari kumwe muri force barazi nyine twahagurutse turakoranya abantu turava hasi vraiment turashigikira abo bana n'aba Pacifique. Nibaza ko aho umuntu ari wese ubunye moralement on ne devrait pas laisser ces gens-là ko manifestation zaheze aho bari ubunye. Icyo nshaka kuvuga rero concrètement nuko hariho des façons de continuer à aider ces gens-là. La dernière fois nagize kumva René Odatumiye notre cher mama national aravuga ingene ko arafasha izo mpunzi. Ubu mperuka i Kigali hariho indam yari afise bagira bakure mu nzu tweko turaganira, arambwira ingene hari abantu bari hanze bagiye hamwe bariko barafasha abana b'abo manifestant kuja mu ishuri. Donc ibyo nshatse kuvuga nga nuko dukwiye kuraba ingene turiko iyi emotion turiko turayishiramwo, c'est important. Mugabo nibaza ko dukwiye uno munsi kugira ico tukoze kuri abo ba manifestant no kubasigaye. Nibaza rero yuko aho umuntu ari ntashobora kubura ingene yofasha. Cyane cyane twe twafashije kera, ni ukuri ibikorwa byo gufasha ni byinshi. Ugiye i Kigali cyangwa ugenda na Kival, je na Kival sinajayo, mugabo twarahuye n'abantu bagize manifestation dernièrement il y a quelques semaines, bariko barambwira ingene bagowe. Jewe nashaka tuve mu majambo si turabe ingene à travers peut-être des petites organisations twebwe nyene
ingene twahagurutse muri 2015 uno munsi pour vraiment hommage y'abo bantu bapfuye duhaguruke tubafashe. Hanyuma bien sûr yuko igihambaye nuko plus tard tuzokwiorganiza mugabo ivyo ntitwobivugira ngaha tukaraba ingene ijya ntwari hava niho nibaza tuzoba tugize hommage nini mugabo ntitwibagire ico dushobora kugira uno munsi ari igikorwa gito. Hari umuntu ashobora gufasha umwana ari mu ishuri, hari ushobora gufasha abo bariko muravuga babaye torture uno munsi bicaye mu nkambi. Twebwe turi ngaha turashobora kugenda umunsi tugahaguruka tukavuga ati reka tugende ari bari bagiye hamwe bagafasha umwe hama tubagirire iyo vraiment tubahe hommage ku byo bakoze. Je ico niyo nteranagire ntange kandi ari abantu bashaka kubikora hari ukuntu kwinshi bobikora. Jewe mushatse no kungira inbox nobabwira ingene mushobora kuza personnellement. Jewe mfasha à travers Maison Shalom. Je peux vous dire organisation ndimo à Montréal, ABC Montréal, twarahagurutse turajya kurondera amahera ajya gufasha abo bantu à travers les gouvernements za Canada. Twaragize des hôpitaux za mobile à travers gufasha kurozana des psychologues ja gufasha abo bantu babaye torture. Donc hari ibintu byinshi dushobora kugira. Nico kintu rero nashaka ko notanga intererano abarundi turi hanze tukaja hamwe hama tugatera iteka abo bantu bicaye mu makambi canke bari ahandi hantu bibagoye. Je nico nashaka guterera. Murakoze. Ego, merci ku gacumu k'ubumwe uterereye. C'est toujours important gushima ku bitangiye igihugu mais aussi kwibuka abo basize no kutibagira igikorwa cabo. Hariho uwukurikira Rumata wamubwira. ego Burunga yari yaduze kare Ego nivyo kuva hanyuma kera aramanuka. tugitangura. Ego Burunga, ijambo ni gwawe, karibu. Ego, merci murakoze. Bo byinshi byavuzwe je gusa nama mbona ko ikibazo c'iwacu kigoye kubera ibintu by'ubwoko vyagiyemwo. Defu hari igihe usanga tushatse kugira n'ama reaction canke ama discours ari un peu équilibriste, ariko rero bikanumvikana kuko ni gake twigera turonka ibintu nk'ibi vy'imboneka rimwe aho abarundi bagwanira rimwe bahagurukira rimwe bose bakagwanira agateka kabo. Ugasanga rimwe na rimwe turavuga umengo hariho abo dushaka kumva ko twahava tubabaza canke ntitubabaze. Sinzi Pacifique iciyo kivuga kimwe n'ico kintu tuzogikira kuko nk'ubu ndagira amakenga namye nibaza eske nk'izo cas de viol zabaye zikaba muri ayo makartier CNDD yavuga ko ari amakartier y'abatutsi naho bavuga ngo n'aba manifeste bo bagwiriye. Eske izo cas de viol zagizwe ku bwoko bwose? Ico kibazo ndakibaje kubera ko nimba hari umuntu yashaka kuvuga ngo twaheruka kuryamana n'abatutsikazi 1994 nibaza ko yashaka kuvuga mu Rwanda. Ivyo vyose biratugora kwatura kuko muvuro igihugu cacu kiri hamwe tudashaka kubaza bene wacu kandi kifo saliwe vraiment aba ubwoko bwose bwahagurutse. Biragoye cyane kumva intera hamwe igize ivyo bintu mu izina ry'ubwo buhetera hamwe bwabo n'ubuhutu bwabo. Hariho undi muhutu nawe ariko aranyegeza abatutsi. Iyo context y'iwacu mu Burundi biragoye kubivangura. Sinzi ko mwe muri ko muranyumva mu iyo difficulty hari, ariko nibaza ko inzira nziza ni ukwemera nyene tukarya umutima amenyo tukabaza ivyo bibazo eske vyagiriwe ubwoko bwose. Izo viole surtout zagiriwe ubwoko bwose. Hanyuma ikindi kibazo nobaza abari mu organiza ama manifestation yaba maître
vuga ko canke na Pacifique inyuma y'urugamba rwa 2015 manifestation parmi les leaders murumva muri prêt kudoma ku rutoki ababaye abaje canke bien sûr nk'izo difficulté twese tugira namwe murazigira ukumva ati no pour le bien commun igihugu naho dushaka gushika urabona gwa gasore yagize ibi nawe nyene aho tubari kumwe na gwa gasore babise ibindi bintu bikabagora namwe izo difficulté murazifise eske murumva ko twotangura kuvuga kuri izo difficulté z'abarundi d'abord dufise kuko twatewe ahantu hagoye murumva mufise izo difficulté zo kuvuga muti mu barezi organisateurs twari kumwe biratugora kudoma ko abahavuye baja kuba baje canke murumva ko mwobikora niba banahari hanyuma murabona ko era yari hari kiyagiye par les organisateurs gushira hamwe abarundi tureke abanyagihugu babitavye je ndiko ndavuga abari imbere y'abandi mu barongozi iyo era iracahari gushika uyu munsi nimba idahari mu binsiguriye murakoze